Yesu ashimwe. Dusangire aya majambo dusanga mu gitabo c'Imigani igice ca 11 umurongo wa 31 haravuga ngo raba umugororotsi azogererwa ibikwiranye nawe mw'isi, none umunyakibi n'umunyavyaha ntibazorushiriza. Muri ino si hari ubwoko bw'abantu babiri, hari abagororotsi hakaba n'abanyakibi ari bo banyavyaha. Kandi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umugororotsi azohembwa ibikwiranye nawe muri ino si, n'umunyakibi ari we munyavyaha nawe nyene azohembwa ibikwiranye nawe muri ino si. Kimwe ukwiye kumenya nuko ukwiye gusuzuma wowe nyene ukiraba ukamenya ngo mbega ndiko nkora nk'umugororotsi canke ndiko nkora nk'umunyakibi, ukaraba aho uhagaze muri abo bantu babiri. Tukiri muri ino si burya turaronka impembo, hari igihe uhembwa ntubimenye, ntumenye ko wahembwa ibikwiranye n'ivyo uriko urakora. Uyu munsi umugororotsi akabona nk'umuntu aramugiriye neza, kumbe ugasanga ni impembo aronse kubw'ivyiza yakoze nawe. Nubwo utobibabara, umugororotsi azogererwa ibikwiranye nawe mw'isi, n'umunyakibi n'umunyavyaha nabo nyene bazohabwa ingero yabo. Rero suzuma ukuri kurakora. Umunsi umwe Petero arabaza Yesu ngo mbega ko twahevye byose tukagukurikira tuzohembwa iki? Nukuvuga bari bahevye byose bakurikira ubugororotsi. Yesu aramwishura ngo muzoshumbushwa umurengera muri ino si. Yashaka kumubwira ati mukiri ngaha mu mubiri, mugihumeka impwemu z'abakiriho muzohembwa. Ariko kandi aramwongerera ko yuko bazohembwa n'ubugingo budashira. Mwene data nagenda kubwire ngo tukiri muri ino si tuzohembwa. Ibyo uri kurakora umenye ko uzovyimbura ejo canke hirya y'ejo. No mwijuru naho nyene azoduhemba ibikwiranye n'ivyo twakoze. Yesu niyaza azoza azanye ingero, kandi kuzoba ari kugerera abantu ibikwiranye n'ivyo bakoze. Rero hari ingero yo ngaha mw'isi, iyo niyo duhembwa tukiriho tugihumeka impwemu z'abakiriho. Sinzi rero kuri kurakora, biraryoshe ugihumeka guhembwa ivyiza nawe wakoze ivyiza, ariko n'agahinda n'umubabaro iyo uri kurahembwa ibibi kubera nawe wakoze ibibi. Suzuma igikorwa cawe, uraba aho uhagaze kugira ntuzuronke ingero mbi. Bizoba bibabaje mu gihe cya nyuma niwaja mu bahembwa umuriro udashira kandi wari guhembwa ijuru. Yesu aravuga ngo hendaza vuba kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ingero Yesu akuzaniye ni iyihe? Yesu abagororotsi abazaniye impera bakwiranye, n'abanyakibi nabo nyene hari impera bakwiranye nayo nyene azoyibaha. Icari kutubera ciza nuko twokora ivyiza kugira ngo tuze duhembwe ivyiza. Imana ibahezagire.